Thierry Mako mwaramutse. Mwaramutse. Mwebwe muri mu bantu bacitse kw'icumu mu 1993 muri komine ya Rutegama mu ntara ya Muramvya. Mwotubwira guhera mbega itariki 21 z'ukw'icumi yageze muri hehe kuvyo mwibuka vyagenze gute? Itariki 21 zo mu kw'icumi 1993 rero nari mu kiruhuko, nari mpejeje umwaka wa nyuma mu seminari y'Umureke, nari mu kiruhuko rero Rutegama ndindiriye yuko kaminuza yugurura kugira nje gutangura muri kaminuza. Yego urumva rero byabaye ariho ndi byose nabibayemwo. Yego nari mu Rutegama. Mwo twibutsa mbe uwo munsi byatanguye gute mu gatondo, ari sangapi? Wewe iwanyu watanguye kubona ko ibintu bihindutse sangapi? Urumva rero je nari mu karuhuko nyene, nari nsanzwe mvyuka ntevye gatoyi, mugabo rero abavyeyi baraja ku mirimo. Papa wanje yari yigisha, yaheruka kuva mu diregiteri yegereye aho mu Rutegama niho yaba. Umuvyeyi wanje nawe nyene yarigisha aho kumunamira. Urumva rero bobo baravyutse bisanzwe, baragenda baroga mu masizere nk'uko bisanzwe, n'abana baroga. Mugabo rero umuvyeyi mama niwe amaze kubona ibintu biteye amakenga, akabona abantu bariko barazibira mu mabarabara bafise imipanga, bafise ibihiri, niho yahavuye akaza n'ubwoba bwinshi, amaso yayatuye. Niwe yavuye aza kumbwira ati kunkoma mvyuke ngo hari ibintu biriko biraba. Hanyuma rero nanje nca ndavyuka, nca ndaja kuraba. Urumva abana bose nari nabonye ko biteguye baje no kw'ishuri, ndetse abakobwa babiri bobo tuvukana baranagiye gatoyi, mugabo baca barabasubiza inyuma. Hanyuma rero basubiza inyuma twese nabonye bagarutse, baratubwira bati twe batugaruye kw'ibarabara rija kw'iparuwasi kuko niho hari amashuri. Hanyuma twe tuca tuguma imbere y'inzu. Abo bana uri imbere y'inzu hari, urabona kw'ibarabara hose gushika komine, yari inzu itangura muri aho mu Rutegama. Rero abo bantu baguma batera ivyo biti babishira mw'ibarabara. Hari ibiti bari barategekanije, ishamwe Regide yari yategekanije kugira ngo gushira umuyaga nkuba mu Rutegama. Ivyo biti rero nivyo baciye, nivyo bariko barashira imbere y'inzu iwacu bazibira ibarabara. Rero muhira bamwe bakatubwira bati mwembe ntibibaraba ko mutaza kudufasha. Ni iki habaye iki? Bagaca binumira. Hama rero tukabona abantu baguma baza amabarabara avuye hirya no hino mu misozi ahurira ngaho ku komine, kuko bahita no ku Musaraba, kuko n'ahantu hahurira amabarabara menshi hariho n'Umusaraba kera, ngira benshi barahazi kubarabara ry'Igitega. Aha rero abanyagihugu baza bafise ibihiri bavuye hirya no hino. Hanyuma rero niho musitanteri w'ico gihe yitwa Simeo yaza atugana, arurira vya biti arashika no muhira. Abavyeyi banje baramubaza bati iki habaye iki? Aca atubwira ati ntimugire ubwoba, abanyagihugu nje nababwiye ko babikora. Ati guverineri w'Umuramvya ndarubabere wose yamye ngaha mu gatondo mu masaha 10. Ati yambwiye yuko i Bujumbura habaye kudeta. Ati yambwiye yuko n'abasirikare bari bafunzwe muri prison y'Umuramvya. Ati hari abasirikare baduze kubarekura.
ati rero yambwiye yuko tuzibira amabarabara kugira ngo tuze abasirikare bavuye Gitega kuja kubafasha. Ati rero ntimugire ubwoba. Hanyuma mutamaragira n'amakenga amaze ati none ati kw'iparuwasi ko atari barora rica Bujumbura ati hoho bariko bazikica nkariya ko mbona bariko bazibira barabara rica ibipfunda ati aca mubwira ati barashobora kuzunguruka twanka ko bazunguruka ati aha aranasura namaze n'ikindi kibazo ati none nibaza murahangana ati ivyo turabimenya bahageze. Okay, hanyuma rero aca navuga ati muze hamwe n'abandi aho dukorane hajya dukoraniye imbere yo kwa Yohani kuko twari twabonye ko hari urugwiro runini rw'abantu bari imbere y'ubunywero bw'umudandaza yitwa Yohani aho bari bakoraniye abandi. Hanyuma rero twari turamuga turaza kuza mu kanya reka twitegure twambare. Mutama aragenda arashirako ikoti, hanyuma mutantera baragenda imbere, hama mutama aramukurikira naje tugenda tujanye. Hanyuma rero dushitse urumva ico gihe twaridegenvya, abantu baguma baganira babaza ibyabaye atanumwe atahuye ibyabaye mu by'ukuri. Iradiyo bagerageza kumva, umwe bashira mu Rwanda abandi bashira kuri short wave muri byanka, numva nta makuru atoma twari dufise. Mugabo rero abantu mu kigwi uko bari bakavuga bati mugabo meransi si hari. Hanyuma musitanteri ati reka nje kumuhamagara, akagenda akamuzana. Bagasubira bati jwinga si hari, musitanteri agaca agenda akamuzana. Hanyuma jewe kubera ndabona ari ibintu by'abantu abo Merasi na Bijwinga bari bande bo batubwiye? Merasi yari umuntu yigeze gutwara komine ya Rutegama yitwaga Merasi, ndetse yaratwaye n'iyindi komine mengo ni Gisoro. Mugabo ico gihe urumva inzego zaheruka guhinduka, yari umuntu wikorera twiwe muri ico gihe. Mugabo yari umuntu yatwaye igihe kirekire komine Rutegama, ndetse no kwiteza imbere yateje imbere ko yasa n'iri imbere mu zindi ntara zose. Ngira ngo abantu baracavyibuka Igwati by'akarorero Mpira n'ahandi. Urumva yari umuntu yubashwe kandi yateje imbere w'umukozi, yateje imbere komine. Jwinga nawe nyene yari umusirikare wo kwa se wabo, mugabo yari umujandarume. Yari yaraguze itongo aho mu Rutegama arubaka inzu. Rero ico gihe nawe yari yaje mu karuhuko, hajya umuntu yakora Igitega ico gihe yarigeze no gutwara brigade y'Umuramvya. Urumva yari yegereye umwene wabo. Urumva yaba yari yaje mu karuhuko, rero hari umuntu yiba akaja kuri aho muryango. Yego hama rero musitanteri arabandanya araja no gutora Siliveri, witwa Siliveri wo kwa uwundi nyene bavukana nabo nje kukubwira. Hanyuma rero niho twabona haheze akanya, niho twabona abantu baje kutubwira yuko bafashe witwa Kayeye wiga kuri universite, nawe nyene yari yaje mu kiruhuko, yava muri komine Gisozi bavukana n'iyo Merasi, yuko bamufatiye hakurya ahantu bita ibipfunda, bavuga yuko ngo yariko aca ikiganda, yari kumwe n'uwitwa Siliveri. Rero barabwira musitanteri ko bababoshe. Musitanteri aca ajana n'uwitwa Merasi kubaraba. Rero
aho moto yagiye ku moto bageze hari bya biti bashira mw'ibarabara bakayimuterurira bakayirenganya ibyo biti hanyuma gushika aragenda rero ncamena nk'usubiye muhira kubera hasa n'ahari n'ahatekanye mugabo ndiko ndaja muhira nyene naraganira n'abantu twahorana aba twakina umupira abo twicarana aho kw'ibarabara bitera inkuru twaraganiriye gatoyi ndabaza none ivyo ko mbona mwashavuye mwadushavuriye twebwe nk'ibyo tutari tunabizi bacavuga ngo ziba umuntu abasoda bene wanyu nabwa none twebwe muri ko mu gihori kiko atana abasoda dufise ntimwumvira nk'umusoda umwe twebwe mu muryango wacu hari ivyo bamwe bakacavuga ngo si twebwe ngo batubarira ngo mugabo ngo nibaza yuko biraza kugenda neza nta kintu ko atabintu bizako cyo nagenda muhira rero jewe ngumaho hanyuma haciye umwanya rero niho twabona kayeye na habanje kugaruka musitanteri nyene na Meransi haza akanya kwa kunyene ku moto bayiterura bavako bayiterura hanyuma niho haciye akanya katari gato niho rero yitwa Silver na Kayeye nabo baza n'amaguru bakikijwe n'umugwi w'abanyagihugu bazana iyindi nzira hanyuma bashitse abantu barakoma amashi baca baja muri babandi hanyuma haciye kanya rero musitanteri buno agarutse nawe niho basubira kuvuga bati yamara rero bazire sihari abantu bamwe bati ni patiri mureke bati nta patiri ngaho ati nico kimwe n'abandi umusitanteri ntawe nikora niho yafata ya moto hanyuma akagenda ageze ahantu bashize ibiti bakayiterura hanyuma haheze umwanya rero niho yamuzana ku moto amushikanye abanyagihugu basubira ku mashi kwa kundi baryohewe batuza bya bihe byabo hanyuma rero aho bari bakiri imbere yo kwa Yohani bose kwa Yohani hanyuma rero aho Bazire patiri yashitse ngaho mu banyagihugu nta na kimwe yigeze avuga abaza canke ababwira nta kimwe yivuga kuko jewe nari nyuma gato ahitanguye nari kumwe n'abandi banyagihugu bato sinari negereye umugwi w'abantu bakuze b'abashinga ntahe kuko nari umunyeshuri akiri muto kandi nabona yuko bitanyerekeye cyane ibyo bintu ariko niganira nari nicaye ndetse kuri bya biti bashira mw'ibarabara nari nicaye kuri bya biti mugabo hari nk'imetero 50 yaho hantu niho rero nabona abantu abantu bazanwa bakikujwe hanyuma mbona uwitwa Fideli yari ico gihe yari mu gikore no kuvuga baje bashinzwe indimo ni komine no rero nabona yari imbere y'umugwi munini w'abantu ico gihe babaje debu ico gihe waruka rw'umugambwe w'ico gihe kandi nawe ico gihe yarimwo niho rero baduza ivyo bihiba bavuga amajambo n'amajambo nkaje yo mu myiyamamazo ngo nibona ugutwi shirira ibintu nk'ivyo gukabura abantu baduza ibihigi bagira hanyuma rero bantu bacora babwira ngo bavuge ko komine urumva nta n'umwe yashobora kubyanka bacora baraduga rero bose aho ku komine jiwe mugabo nsigara hahandi nta sinari muri bo ubu baduganye ku komine bwari ubwoko bumwe ego bwari ubwoko bumwe buri hagati abantu b'abashinga ntahe b'abatutsi b'abafonctionnaire bakorera leta abo ba Meransi ba Bitwinga ba papa wanje ba Silveri ba Kayeye ba Patiri papa wawe yitwa nde
papa wawe yitwa nde? yitwa Michel, urakumva Michel. Hanyuma rero niho babaduganye kuma muhira. Hanyuma rero mugabo umwe muri bo yari asanzwe aza muhira, niwe yaje kutubwira ati bagiye kubafungira komine, abibwiye umubyeyi wanje mama. Hanyuma acambwira ati nawe ntusubireyo, ati kuko nawe barashobora kutwara. Nca nguma muhira rero, nca nguma muhira, ndetse sinasubiye no kuja kwibarabara, nagumye aho mu nzu muri saro. Niho rero twatangura kumva akaruru, hama ndaja kuraba ibaye, nkabona umugwi uvuye munini ungiye, kuko uri muhira warabona aho muhira kwa Bitwinga no kwa Meransi, kuko n'ahantu ku gasozi kavuga ku komine. Niho nabona umugwi munini ufise ibibando uva kwa ugendera kuzi induru nyene, uva kwa Bitwinga uja kwa Meransi, uva kwa Meransi uja kwa Siliveri, uva kwa Siliveri uja ico gihe. Niho rero batangura kumbwira ngo ndabereke inkoho ngo dutunze ahiri, bakubita mama ngo nababwire inkoho hiri, bafata umukozi bamukubita ngo navuge ngo hategerezwa kuba hazi umuyaya yarakiri muto bamukubita. Nabo bakababwira bati twebwe turakoropa ahandi, mugabo ati mu cumba ca mabuja ntitujayo. Rero baca baraja kwisakira, bararondera barabura, baca bati mbo wewe dukurikire, wewe ntuguma ngaha, mugabo abantu bagume ngaha. Yego rero tujene Shinwa ca turabakurikira, badushira imbere ko bakundi bagenda baduherekeje n'ibihiri. Bamwe babituzibura amacumu, mugabo badashikanako n'ingufu cane. Mugabo muri bo bamwe ukabona ko abo twahorana, ukabona ko batagiryohewe bigiriwe, mugabo atakundi bari bugire, hama badutwara natwe hamwe kw'ikomine imbere y'inzu y'umuntu yitwa Birori. Hari umuntu ajejwe ibintu by'amazi n'amashamba, niho bari bakoraniye. Hariho inzu y'amanama, hagaca hakurikira inzu y'amazi n'amashamba yo Birori. Rero niho hari bafise iradiyo baguma bumviriza. Niho rero barumvirije, niho rero bariko bumviriza n'iradiyo y'u Rwanda, iradiyo ivugira mu Rwanda sinibuka. Niho rero babaye bakoma induru ngo ndadaye bamwishe, bagaca barira, bagaca abandi nabo ngo ntavyo bavuze. Hama rero mugabo rero twebwe ico gihe twari muri ico kigwi, twari tuboshe. Abandi bo bari babugaranye, bababoheye, bari muri iyo nzu. Bamwe bari muri iyo nzu y'amanama, abandi nabo bari mu gasho ka komine kari imbere y'ibiro vya musitanteri. Nyuma y'ibiro vya musitanteri hari akazu gatoyi k'agasho. Rero niho rero igituma je batari bamboshe, hariho abahungu tuzinanye, harimo witwa Niseti washaka yivugira n'ubureve. Niwe yari yabwiye abandi ngira ngo yashaka ukuntu yonkorokesha, mugabo biramunanira. Yavuze ngo abo ntitubaboha, ngo baradufasha, ngo abasirikare nibaza ngo baraza kurwanira hamwe natwe, ngo turamushira imbere. Urumva rero je ico gihe ntibari bamboshe. Hanyuma mugabo rero witwa umunyeshuri witwa Roteri yiga muri kaminuza ico gihe, n'uwitwa Fabiano bari muri ivyo nyene nabo. Niho rero yambona ati, yampaye isuka, wewe uracaraho, ati wewe utaraboha nk'abantu utaje. Aca atanga itegeko, nca ndamubwira nti bariko barankubita, ndamubwira nti jewe bambwiye ko ndabafasha, niyo abasirikare baza tukarwanira hamwe n'abandi, ngo wewe
hanyuma bagaca bankubita rero banzivya, hanyuma rero baca baradufata rero n'uyo muhungu nyene yitwa Shinwa baratubohanya natwe, baca baratwinjiza muri ya nzu y'amakoraniro. Muri ya nzu y'amakoraniro rero twasanzeyo abantu bashika hafi hagati y'150 canke 200 baboshe babiri rimwe batatu bahohanye amaboko imugongo, inkokora zikoranye ko hari inyuma, natwe niko twari tuboshe turi babiri n'ikiziriko gishasha. Hanyuma rero harimo abo tuzi bamwe abitwa ba evariste, abanyagihugu bato harimo mbere ndetse harimo n'abahutu babiri b'abaporona jewe n'aninzi twari tuzinanye ko bari baranatwaye mu miryango y'iwacu. Muri abo bavuye bari abahutu ntibabishe, mugabo babanje kubakubita barabanoza kabisa, bababwira ngo mwebwe ngo mwarahemutse, bakomeza umuntu ngo mwege ngo turavukana, ngo wewe wateye kurongora umututsikazi n'ibyo, mugabo bagakoma induru mu nyuma rero bo barabarekuye ntibabihavuye babica ico gihe ntibabonye babica. Hanyuma rero urumva rero muri iyo nama y'amakoraniro ko twari tuboshe, umwe wese nta yakora ico ashatse. Hariho abaza kudusaka mu mifuko no mu ikareso kugira ngo batore amafaranga, bakambura impuzu abantu bakaca bazambara. Nka jewe nari nambaye ipantaro barayinyatse kabisa, ishati nambaye ipantaro y'ishati ya jeans n'indi pantaro barayinyaka, hanyuma n'ibirato barabinyaka, sigara mu masheti gusa. Hanyuma rero umva uwo gukubita ukwaka amafaranga kugira ngo akunyegeze rero nk'ubwo nuvuga muri ako kavuyo ko nuvuga niho rero hinjira umuntu aravuga ati wa mumeransi wanyu muhora mwishima ko twamwishe twamufyese, haguruka muje kuraba igico twari turyamye hose. Hama rero bamwe babishobora barahaguruka, abandi nabo barabahagurutsa ku ngufu. Twe baduhagurutse ku ngufu, twari dukoresheje tukamukubita, ufise umupanga akamukubita, bari bafise ubuhiri. Jewe ryarya mbere yabonye n'ukuri ubuhiri usanga buteye n'imisumari, ufise ipfundo, hajya mu ipfundo bagaca bateramo imisumari. Abandi nabo bafise amacumu, abandi bafise impuro, abandi bafise ubupfuni, abandi bafise umwe wese yari afise igwanisho ngira ngo afise nyene yatoye hafi canke yategekanije. Rero mu nyuma natwebwe urumva ko twaciye dutangura kuba twese bamwe batakamba, abandi bavuga. Hariho nk'umufurera yaciye atangura kuvuga ngo genda umufurera simba mu Rutegama, ngo jewe mva ndava ngo nagiye gutegera imodoka. Hanyuma urundi nawe yari impande bariko baramukubita bamubwira ngo wowe umusoda turakuzi, ngo we kuko harimo aho muri iyo nama harimo abanyarutegama gusa, harimo n'abantu bakubera iyo nzira yabo yo gutegera imodoka y'Igitega canke y'Ubujumbura niho baca. Rero abagiye barafatwa ku vyati y'amabariyeri ikora baca bazana ngaho. Rero harimo abo muri komine ndava, jewe nashoboye kubona mu mufurera n'abasoda babiri n'abandi ntamenye, mugabo abo batatu bobo numva narababonye. Hama muri ya nzu y'amanama natwe turaramukirwa, barasohora abo wa mbere, barasohora kabiri, barasohora gushika naho rero natwe tugerwako kuko baciye batangura gusohora bahejeje hamwe. Uwo basohoye bamwica mubona caye muvyumva? Bamwica tuvyumva ko yakoma induru, kandi nta nguvu zo kuja gusubira kuraba twari tumiriye ko natwe dushikirwa. Canke ko turabe uko boturekura tugatoroka tugaca nko mw'idirisha, mugabo hariho urumva hari abatubwiye bati nta mushobora kuja naho twobarekura kuko aho inyuma ku madirisha hose
murakikuje urutse twigisha baca bakwica hanyuma rero mugabo rero uwitwa Evaristo yari umwarimu w'indimo ndacamwibuka kuko yaragendera muhira kandi niho yaragishika mu Rutegama nawe nyene yahora yaravuye gukora mu bukeye mengo yego cyangwa umunyendapfa acara arabaha amahera ati tora ngaha anye ibintu mu ndekure mu buhore bashobora mubohora abatwa amubohora mu bariko barabica harimo n'abatwa harimo n'abatwa hama rero bamubohoye rero hari hasigaye nk'abantu bake cyane nka 20 muri iyo sare gutyo natwe turamukiwe rero badusohora tubohanye nawe nyene yari imbere yacu natwe turakurikira bagenda badusunika nawe yari afise abantu babiri babikora bamusunika mugabo rero dushitse hamwe imbere ku muryango urabona bari ingazi ikigu c'abantu kikuje cagize umuzingi ndacavyibuka cagize umuzingi imbere y'umuryango umugabo wagutse kugira ntihagire ngo ubacaruka noneho twari tunaboshe rero bari bamenyereye babona ko ataho tuja mugabo uyo Evariste komo yari yashoboye guha umuntu amafaranga akamubohora aca ataruka arasimba ariruka umuzingi arashobora kuwucamwo mugabo bamukubise hanyuma abari imbere nibo bamufashe abari imbere gatoya nibo bamufashe yahuye n'umuntu afise ubuhira mu ubuhiri ndabona amenyo atarutse ndabona ibintu byera bitarutse ko ndabona ngene bamukubise agwa hasi ndabona ngene bamubandanije nipanga nikoro mwese acumita bakubita bakomye induru nkuko ariko bica inzoka jewe rero ncasubira inyuma na bamwe bari inyuma bari baduherekeje nabo baciye biruka bagiye gufasha abandi hanyuma umwe abona yuko twaba dutoroka rero niho cyapati subira inyuma mwebwe turababwira hanyuma tucasubiza muri ya nzu y'amanama dusinze muri y'amanama turavuga ati none basha tubigenze gute sinzi rero ngene akenge kagarutse urabona mu nzu y'amanama hasi haba hariho hasi aho abantu bakurikira inama bicara na hejuru aho bagira inama baba bari inyuma haba hejuru aho hejuru nta muntu bari bashizeyo mugabo hariyo akantu hari akabati hakabaho n'imeza muri iyo meza niho twinyegeje rero hama barasohora abandi bose barabica hama tukumva ababoroga bakoma induru rero baraheza bahejeje baca barafata n'indobo n'amazi barakoropa ahantu baje gusohora abo bishe barakoropa kubera hari abarakomeretse bariko barakubitwa ibintu by'imipanga hari abari bahononye kubera basabye kuja ku mwanda mukuru cyangwa mutoyi bakabankira bakabigira aho nyene n'ubwoba rero barakoropa ngabo rero hamwe twinyegeje twebwe ntibahagiye kubera kuko nta muntu bari bashizeho hariya hejuru haba hari imeza haba bigeze bashirayo abantu rero twebwe dushobora gukira uko mbega bakiriko barica abantu ntimwumva ntibavuga ntibaririmba ntimwumva ibyo bavuga nk'ico bariko barabahora mu bisanzwe n'amajambo y'urwanko nta kamaro ko kubisubiramo kuko mu by'ukuri amajambo bakubwira na cane iyo bazi ko uri upfa uri udakira basohora ibintu byinshi bigoye no gutahura bimwe hari abatwita inzoka mwanzoka mwe abandi bakavuga yuko turabicanyi abandi tunywa amaraso hanyuma abandi nabo bakavuga bati
mwebwe ntimuranye abarundi twasubiye mwaje muva muri Abisiniya, ukibaza uti none abashaka umuntu atagiye no ku ishuri ivyo bintu vya Abisiniya ibintu vya abikurahe. Urumva n'ibibazo rero ibintu nk'ivyo tubona yuko ari ibintu bamwe bari barabashizemwo, bamwe bari kuva kera. Urumva rero nta n'akamaro ko kuvuga ivyo batubwira sinobibandanya ko rwose. Yego burya ibintu vya mujeri si vya vuba. Ico gihe naho nyene naravyumvise guhiga za mujeri. Ego urumva nta n'akamaro no kuvuga n'amajambo y'urwahine. Voilà. Okay. Hama barakorofye muri ngaho bihava bibandanya gute? Ego twahavuye twumva yuko bariko barakwega ibiziga kuko twarumva bariko baraguruta hasi, muga ntitwashobora kuja kuraba ko twatumwe twinyegeje. Hanyuma tugumaho tuboshe, hama umwe turatinda turavuga tuti reka rero tugerageze kubuhorana. Aho muracari kuwa kane ku mugoroba? Turacari kuwa kane mu buhwibiriji, hajya buhwibirije nyene mu masizere kuko izuba rikiboneka ariko buriko buratubibira nyene, dutangura kubohorana, umwe yurira ku wundi, undi yurira ku wundi, gushika naho dutinda tukabohorana turabishika ko birakunda, turi munsi y'ameza nyene. Hama rero burije rero niho twahavuye dushaka kuvayo muri yo, ko twavuga tuti bukeye bashobora kugaruka bakahaca reka tuveyo. Ico rero duca mw'idirisha riherera amaja kuri sentare, hariho sentare y'intango. Hari idirisha rero twaciyemwo turazunguruka tugaruka nk'abashaka kuja mw'ibarabara, mugabo tubona hari abantu bacanye umucanwa irondo, abantu bateramye, tuca turasubira tumera nk'abaja mu rutoki inyuma ya komine, naho nyene dusanga hariho ikintu c'umucanwa. Hanyuma tuca turabona yuko bidakunda ko tuhava, turabona ko hose batangirije, turabona no ko kw'ibarabara hari umucanwa nyene hariho irondo. Hanyuma rero niho twuguruye idirisha ry'inyuma aho kuri sentare y'intango. Rero sentare nayo nyene ukuntu iba yubatse ico gihe, ukuntu yari yubatse, hariho aho bacira imanza, ingoro bacira imanza, mugabo inyuma yaho abacamanza basasira hariho ibiro vy'abacamanza, abagreffier vy'abacamanza. Rero twe twaciye inyuma twinjira mu biro vy'umugreffier umwe yitwa Deni. Twavuye tuyimenya ko twari dushitseyo duciye mu idirisha, tubimenye twamenye akantu gatoya, turinjira, hama turasubira twiyugaranirayo, hama turaryama hasi. Mbere mw'ijoro hariho n'abiketse umuntu asinziriye, hariho n'abiketse ko havugiyeyo ikintu kuko umuntu yarigoroye, sinibuka ko ari jewe nigoroye ukuguru ku meza. Hanyuma rero haraza umuntu yiketse ko hari abantu, aramurika mugacisha hejuru ntiyatubona, arasubira inyuma. Twariyo rero kuva ico gihe, niyo kuwa kane twavuyeyo kuwa Mungu, mugabo twarigeze kugerageza gushaka kuvayo biranka, usanga kwa kundi hose haracari imiriro icanye n'amarondo.
aho rero niho twaciye tuguma gushika kwa gushika Mungu kwa ntimwari Mungu. bwaronke ico mufungura. nta na kimwe twagerageje turarondera mu bubati, twarasanze ndetse n'iradiyo ntoyi, twarasanze akaradiyo gatoyi karimo n'amapine, hanyuma turabafata, twaragerageje kuraba ko twoja impapuro muri ico gihe, impapuro kuko urumva twari tuzi ko zikorwa mu biti, ko umuntu ashoboye kuzirya ashobora kubaho, mugabo vyaranse, amenyo yarakongataye, ukoze no ku ntuzeya no ku rupapuro rushize mu kanwa watonekara. Ego gushika kwa Mungu rero niho twahava tuvuga tuti Nta kindi mwagerageje gufungura kugira ngo murabe ko hari ibyo twagerageje, mugabo ntawo kwiga ivuga ngaha. Mugabo vyaranse ego ko twarinda twokura amazi tukindira mugabo vyaranse, twaremeye turagumaho, dusohotse tugumyeyo, twafuma twicwa n'inzara hako twicwa n'imipanga n'ubuhiri, mugabo turagumayo gushika kwa Mungu rero batangiye kugabanura amakari, niho twiyumviriye tuti reka tugerageze tuveyo tugerageze duce hirya no hino y'ayo marondo, hanyuma tumere nk'abaja ahantu hafi hoba badutabara. Rero ico gihe ko twiyumvira ko hoba nk'Muramvya, kandi ko ntahandi twari tuzi twashobora guca, rero twavuga tuzokurikira ibarabara, mugabo ntitubigenderemo, tugendere impande yaryo dushikeyo. Mugabo rero tukavuga tuti tuza kugenda ukwezi kwarenganye, kuko ico gihe hari ukwezi kwaka n'urushinge wari kurutora. Urumva rero ni kwa Mungu mw'ijoro ry'ubuca, kwa Mungu mw'ijoro, kwa gatandatu ushika kwa Mungu mw'ijoro kwa Mungu mu masaha 9 mu masaha 10 gutyo, niko nibaza, kuko urumva nta bihe twarabirako, mu masaha 10 niho twafata tukaja umutima amenyo, turugura rya dirisha turavayo, hama turazunguruka. Nibuka ko hepfo hariho inzu imbere ya komine, inzu babikamwo ivyo kurya, DPA canke ibintu vy'indimo. Iyo nzu impande yaho hari ahantu hari akantu, hari inzingagari, agashamba gatoya, niho twatangiye kubunda. Hanyuma turarindira yuko abantu bamera abo bari ku marondo bamera nk'abasinziriye, ko twarumva bariko baravuga, bariko barayogora, hama tumva ko batekanye, turasimbira mw'ibarabara, tuja hepfo y'ibarabara, turarijana, duca tumera nk'abasubiye muhira bwa turariko tworonka ico dufungura, kuko twe twiyumvira tuti nimba barisha abantu inzu zagumyeho, twari tuzi yuko ivyo kurya babibika mu kabati canke bakabika hanze tuza gufungura, kandi twibari tuzi yuko abavyeyi bandi n'abana babishe, twari tuzi ko boba babishe abagabo gusa. Mugabo rero dushitse muhira niho twabonye yuko inzu ari kibandahori, ata mabati, ata miryango, ata madirisha, ndetse ata kintu na kimwe casigaye mu nzu. Rero duca turavuga tuti nta kundi, reka tugende rero dutere tubandanya tuja amaja Muramvya. Nta mubanyi twashobora kwizigira no kwizera ngo tujeko, kuko muri iyo misi twari tumaze imisi twinyegeje aho, twarumva uwo buye, ukaza wumva ngo ufata mugeri ngo ngiyo ngo kwa twumva ufata ngo camura, ibintu nk'ivyo, induru, imbwa bagakurikiza umuntu imbwa, hanyuma kumva bamufashe bagaca bigamba, urumva bakaza kwigamba ngo rero midasi twagafashe ngo kwari kwa Rwunda canke, urumva ibintu twaravyumva yuko ataho twoja, ataho twokwizigira, kuko n'uwakunyegeje ababanyi bakubonye canke baraza bakabibwira abandi bati ari kwa naka. Hanyuma turavuga tuti kiranazira kuja ku mwana w'umuntu. Niho rero twebwe
turaba abantu bodutabara hafi Muramvya, niho rero niyo ngingo twafashe kuca tubandanya turarengana muhira, aho tugendera munsi y'ibarabara, tuba dushitse aho bidakunda tukaduga mw'ibarabara, tukaribandanya tubonye ahantu hari bya biti bicira, tuba tuzi ko hariho abantu bahacungereye, tukaja tumanuka hepfo y'ibarabara canke tukaduga haruguru y'ibarabara, tukabazunguruka hama tugasubira mw'ibarabara. Rero bwakeye tugeze ahantu hari uruzi bita ku Rurenda, turabona n'ahantu hari amazi, turagenda turanywa amazi, ko twari tumaze iyo minsi yose ata n'amazi twari twanyoye, turagenda turanywa amazi kabisa, turanywa amazi menshi, hama turasubira mw'ibarabara turagenda. Aho ku Rurenda urenganya uruzi hariho ububutike, ubutike rero hariho abantu batanguye kwikangura, batanguye kubona, turabona ariko tudashobora kubandanya, twageze ibirometero 3 gusa kuva aho mu Rutegama kw'ikomine gushika ku Rurenda hari ibirometero 3, niho rero twaca tubona tuti ko bishitse muri uyu mwonga wa Rurenda, reka tujane tuje kunyegeza mu rufunzo, mu mihigo zari zahari, hari ibigori byari bikuze twabicamwo, kandi twageze neza kuko buno turenganye gatoyi hari abaciye baza mw'ibarabara benshi, hama tuca tugenda rero gushikaho urwo ruzi rwo ku Rurenda ruhurira na Mubarazi, turadugana mu Mubarazi gatoyi, tuca tunyegeza ubwa mbere mu bigori, turagerageza kurya ibigori bibisi bikiri bito cyane, kugira ngo turabe ko mbwana nyine ntibyakunda, kuko amenyo yari yamaze gutetera, ushizeho ubutete ntibyakunda. Tujya rero kunyegeza aho, hanyuma mu nyuma turumva yuko bariko baramanuka, baje kurima, baje kuraba imirima ngira ngo canke bariko bararondera binyegeje, turumva ko bariko barabarondera, tuca mu mbingobingo, zirya mbingobingo zimera ku ruzi, tuzijamwo amaguru arereta mu mazi, mu Mubarazi, tugumayo jewe muhungu, yego tugumayo. Urabona uri mu mazi, urabona hakurya, urabona imihana, urabona ibindi bisaka biri hakurya, turabona n'akana kinyegejeyo, byo ndacavyibuka kuko ntibizopfa byaramvuye mu mutwe. Ndabona akana kambaye umwambaro wo kw'ishuri kaki, akana gatumye mu gisaka, natwe aho dutumye niko katubona cyane. Haruguru yako hari umuhana, umugabo arabyuka arakarisha umupanga tumubona, hanyuma arahamagara ababanyi bo hirya, abandi baraza barahitanana, bagenda ari kigwi. Hanyuma rero kakanangira karagira ubwoba, kaca karasokoroka kariruka, abona kibajije ko ariko ko bakabonye, gaca kariruka, baca bakiruka ko turabona nyene bagafashe, bagakubise inkoni, ibibando, imipanga, aho turi cwe kujugumira gusa. Natwe turavuga tuti aha natwebwe nta kibuza baradusanga, baza kutubona, bwabo turavuga tuti reka turindire mw'ijoro, hama dusubire twungurutse, tugendere mw'ibarabara hama twungurutse. Hanyuma rero buno habaye ibintu byinshi kuri uwo wa mbere. Mu gatondo baraciye batangura gusaka, kandi bari bafise n'imbwa, turabona yuko baturira ibisaka byose biketse ko harimo umuntu akabiturira, umuntu bamwubuye tukumva yuko bakomye induru ngo camura, imbwa zikiruka, umuntu akamufata kurya bahiga kwavu, tukumva ko bamukubise, tukumva ko ariko arakoma induru, hama twe tukaguma hahandi nyene, mugabo ntituhave kubera nta naho twari kuja. Hanyuma rero
niho buno twumva batangiye gutema izo mbingobingo hafi yacu mugabo nko ku metero nka 20 gutyo hama tugira imana turatumva iyi ndege iciye hejuru iyo ndege iciye hejuru rero ngira ngo baragize ubwoba bariruka barabiheba bariruka hanyuma haragwa n'akavura gatoyi twigumirayo icyo gihe barabihevye ibyacu mugabo bavuga ngo turagaruka ngo banza mu tandukana hanyuma rero twari twiteze ko bagaruka hanyuma rero mu masaha 9 niho rero twumva inkozi zigira kure gose inkozi zagiye kuva kuwa kangahe wa mbere mu masaha 9 niho rero twatangura kubona twumvise inkozi bya hafi niho twatangura kubona abantu baje kwicara hamwe twicaye abandi bajabuka ngo batubwira ngo jabuka ngo basirikare barashitse ngo barabica babasane ngaho hama rero twe twabwira ati ntituzi koga urumva ntibaba baza bari abinyegeje abari iyo bibaza bati twe twabatanzeyo turi muri bo aho rero baza bafite n'ibipanga ndetse bamwe abashobora koga bakabandanya twere natwe dufata tubonye ko habaye nuka akantu k'agacerere gatoya turavayo turaduga tugenda dusubira tugana ibarabara ko twaciye tubona yuko hariho n'imodoka y'igisoda duhagurutse twarayibonye ikamyo turaduga mbere turi mu gushikira turabaze hama baratubwira ngo twegere buke turegera hanyuma bamwe muri iyo kamyo abari bacitse ku icumu bashoboye gutororokanywa nibo baciye bavuga ati turabazi tuca rero baratwakira dushonje tumaze iminsi tutagira umva nawe ko twenyine twari tumeze ndetse no urumva nibo banatwuje n'iyo kamyo twe ntibyakunda baranahanira ingene badufata batubwira ngo baduhe ibyo kurya abandi baca bavuga bati oya yati mubahe ibyo kurya baca bapfa ati banza mubahe amazi canke mubahe akayeri rero niho baciye baduha akayeri muri iyo kamyo hanini harimo n'amakopo y'amasaradine n'amakore befu baraduha akayeri nyine turanywa gakeyi hama tumaze kugura umuhogo nk'uko babivuga baraduha kopo y'isaradine turarya dukeyi nyine byashoboka ko ntibyakunda ko tubandanya amenyo yateranye kazi hama baca bagarukiye aho uwo munsi bwari bwije ndavuga ngo amasaha 9 mugabo nibaza ko hari mu masaha niko bwari bukwiriye uwo munsi abasirikare bagarukiye aho ntibabandanije baciye dusubira inyuma twese abo bashoboye kurokora ndibuka umuryango w'umunyarwanda yacitse ku icumu n'abana biwe bari baranyegejwe n'uwitwa Reho nabo bari mu bakomye induru bati turabazi umunyarwanda yitwa nde nawe umuryango w'umunyarwanda yitwa nde yitwa Chemayire François bavuye bataha mu Rwanda nabo barakize bo umuryango wabo warakize wose hanyuma hariho n'abandi bigeme babiri amazina ndashobora kuyavuga ikindi gihe kubera urumva nabo nyene bacitse ku icumu ntahoza arabivugira ngaho hariho n'undi muryango yego papa Inesi n'abana n'umugore barabo mu by'ukuri bose barokotse kubera ababanyegeje yego barokotse kubera ababanyegeje banyegezwa nabo badasangiye ubwoko yego hari abanyegeje nabo badasangiye ubwoko yego hama bagira imana ntibabimenya aho bari
hanyuma hariho n'abo bari bakuye atari mu Rutegama gusa, hari n'abo bari bakuye hirya amaja ku Kaniga. Rero twese baciye badutwara, ubwa mbere twahagaze mu Kibimba, hanyuma mu Kibimba baravuga bati aha hari abantu benshi, reka tubashire mu Giheta. Baca badutwara rero mu Giheta, yego hama tuja mu gifurera co mu Giheta. Rero umufurera wo mu Giheta avukana nabo ba Meransi, niwe yaciye antwara mu gifurera niyo shimwe. Yego mugabo twaramaze umunsi muri iyo site y'abarokotse kw'icumu muri ico mu Giheta. Tugarutse inyuma gato, ukija muri iyo nzu yo kw'ikomine wasize abavyeyi bawe muhira, wavuze aho muvukana, abana muvukana bari muhira, bo ntiwavuye usubira kumenya ivyabo? Mbega abo muvukana bo bari kumwe na mama wawe bari bangahe? Ntiwavuye umenya ngena bo vyagenze? Abo tuvukana ubwa mbere hariho babiri, abakobwa babiri biga mu wa gatandatu, hakaba n'uyundi mwana atari bwakuze amezi atandatu yarakivuka, yarakwije amezi atandatu n'umuvyeyi mama. Yego abo rero nibo nasize muhira. Mu nyuma niho nahavuye menya ngene vyagenze. Hariho umubanyi babana inyuma, niwe havuye abanyegeza abatwara mu nzu iwe. Abatwaye rero nyuma kuwa gatanu niho nasubiye kubaza mu nyuma abandi babanyi, nibo bambwira ati kuwa gatanu habaye igitero kirongowe n'uwitwa Innocent yakora kw'ivuriro. Ubwa mbere yakora kw'ivuriro ry'Umunanira, hama arahava aja kw'ivuriro ryo ku Kaniga, bamwe bita ba Edeswanya, n'uwitwa Ladini. Ati abo rero nibo baje bavuga yuko umuvyeyi yabibonye byose, bamenye yuko ari ngaho kwa Felician, yuko bategerezwa kumwica kuko yohava bivuga ati n'umuntu anaciye n'ubwenge, ati ashobora kuvuga ingene vyagenze byose, ati nawe bategeza kumwica. Rero aho rero niho baje kubatora, niho babishe, kuko urumva umuvyeyi wanje yatwara umuhari w'abakenyezi mu ntara ya Muramvya. Yego yitwa Merari ndayizeye. Rero niko vyavuye bigenda. Abo bana biwe nabo barabishe bose, barabishe. Urumva ubikubwira kumera nk'ukwirira ibanga, akakubwira yuko utanavuga ko ari babikubwiye, kuko gushika n'uno munsi ntituramenya aho babahanze, kuko baratinya kubivuga, baratinya kukubwira, kuko ndetse muri abo banyegeje abantu, muri abo babaye amasura, hariho abishwe no mu nyuma, hariho n'abishwe no mu nyuma. Rero ntibigeze bakubwira uko babishe? Oya ntibambwiye ko babishe, kuko urumva ko banabimbiye. Nagiyeyo byaraheze, nja kuramutsa umuntu w'umupfasoni afise abana, yanzi ko yari umugenzi, hanyuma bo muhira twabana abizi neza, arambwira ati ihorere bazokora ibindi, ati bajya ati aca arambwira n'abaje, niwe yambwiye ivyo vy'iyo Innocent n'uwo, ati nibo bazi igitero, nibo bazanye igitero c'abantu kubakuraho bunyegeje, ati bose barabishe. Wewe wahavuye usubira mu Rutegama ryari? Nukuvuga iki? Nukuvuga kuja kuharaba canke mu by'ukuri nasubiyeyo
ngiye kuraba ibintu by'amatongo no kugurisha iyo parcelle twabamwo, nasubiyeyo ngira ngo umwaka wa mbere nasubirayo hari mu 1998 gutyo. Eko iyo parcelle ntibayibatwaye, warashoboye kuyigurisha? Iyo ngaho kubarabara nayigurishije ndetse n'umuntu barayibamwe abandi nayigurishije ko nabona ko bigoye gusubira kuhaba. Eko izo batwaye n'izindi canke izo batwaye n'ibindi mugabo yo nayigurishije. Ubwimo rwateye uhejeje amashuri yisumbuye, wahavuye usubira ushobora kuja muri universite nkuko bisanzwe? Wari ufise umutima wo kwiga, ntiwari ugifise novuga akabonge k'ivyo wabayemo? Je novuga yuko umutima wo kwiga nari ndawufise hama nkagira n'abampanura, ndetse kuva kera nkiri umwana nari mfise ihangiro ryo kuba umuganga kuva niga mu wa gatanu primaire, kubera twabana n'umuganga i Muramvya, narabona ahaca umuvyeyi banje bagwaye akaza akabahitana akabatwara kwa muganga akabagarukana tujanye baremvye, nkabona ko ari umuntu afise urukundo. Rero niwe yambereye akarorero kuva nkiri umwana. Rero ivyo nabivuze ntivyamvuyemo ngo nuko ngo nabuze abavyeyi canke ngo sinumva nagumanye ico ciyumviro co kuba umuganga. Naragiye ndiga ivy'ubuvuzi ndabandanya, hariho ingorane twagiye turahura nazo kubera ntagifise abavyeyi, mugabo nticabujije ko mbandanya n'ishaka kandi nticabujije ko mba umuganga kandi adatoranya. Ndetse kubera ico gihe jewe byanshikiye, kera narakunda no gusoma, nari narasomye igitabo c'umuntu yitwa Martin Gray. Ndaraba ni filime yitwa Ono de tous les miens. N'umuntu w'umuyahudi yacitse kw'icumu mu Budagi, hanyuma aranabura n'umugore n'abana bahiye. Ubwa mbere yarafashe umwanzuro nukuvuga ukwihora, arihora, hanyuma abona ntibiryoshe, abona nta kamaro abivamwo, kuko mu kwihora yabanje kuba umusoda wo mu Rusiya, hanyuma niwe yanditse ko kwihora ari bibi gusumba. Rero icyo gitabo nari nagisomye, nicyo gituma nabonye ko atana akamaro, caramfashije mu kungana nigenjeje. Ntabyo kwihora byigeze binjamwo, nta n'ivyo je nabandanije ico ntegerezwa gukora kuri ino si, kuko umuntu wese arafise ivyo intumbero yiwe mu buzima. Iyo ntaco byahinduye kuri jewe, umubabaro n'ivyo no kubona yuko hari abantu badafise novuga responsabilité no kuvuga mu kirundi ciza ubutore n'ubutwari no kubandanya bakora iciza. Urumva abo ni ukubarekera ukwabo, hama wowe ukabandanya wikorera ivyo wategerezwa gukora. Yego, nagomba kuvuga yuko barya bakora bijya vyo kwica batema bica abantu, nivyo barafise amakosa, mugabo abafise amakosa manini n'umutwaro bafisemwo umutwaro munini muri ivyo n'ababigishije amacakubiri n'ababigishije urwango. Abo rero nibo jewe mu bisanzwe nibo mbona ko bafise amakosa manini, kuko barazi ko bigisha abantu batagiye mu ishuri, barazi ko bigisha abantu badafise kwiyumvira kuniniya. Rero nibo bafise amakosa manini. Rero kuri jewe nibo mbona bafise amakosa. Kumbe mwakina umupira wavuze mu Rutegama uri mu buruhuko, warabona kwinubana mu bana muri kumwe bifatiye ku bwoko? Eka nta byigeze bibaho kabisa, nta byiba. No kuvuga yuko nko ngaho naratangaye cyane kubona abantu abahungu b'umuntu witwa Bibumba
baje n'umupanga n'ubuhiri muhira kuwa kane, kuko imbere yaho nta minsi ibiri yari iheze baje barirukanga bakomerekeranije, urabona hajya kwibarabara, iyo kwibarabara hari ububare abantu baragwana kenshi kubera baba banyoye. Rero n'abantu bari baje biruka haraciye nk'iminsi ibiri baje bariruka muhira gusaba amafaranga umuvyeyi wanje ngo bahe amafaranga baje kwivuza, kandi yarayabahaye. Urumva rero twari tubanye muri ivyo bintu, twari dusanzwe tugenderanira rimwe rimwe, ufise abagenzi muri ngo nawe ufise abagenzi muri ego, nta vyo kwinubana. Gusa ikintu cari catanguye kuba kibi vuba ni mu matora niho umuntu yabona yuko hari akantu atashobora gusigura, nako nyene yavuga ati mugabo naho umuntu yibaza ati ni ivy'amatora biheze bizohera hanyuma abantu babandanye. Ni ukuvuga yuko nk'igihe haba amatora abantu Frederick atsinda, hari abantu baza kutuzomera ngo turabaporona ku rugo, bakigenza bagatera amabuye ku nzu hejuru. Abo mugabo ni muri ya migwi y'abajedebu bavutina n'abantu bakiri bato basa barasashushe, ntibyigeze baba abantu b'abashinga ntahe batekanye. Urumva ni muri ya migwi twavuga yuko abantu b'abandi nyene nibo babikora. Wavuga uti abo leta irashobora kubabuza gukora jewe n'ivyo bintu nta kibazo. Ntitwigeze twibaza rero yuko ari ibintu bishinze imizi gushika hiyo, gushika naho abantu bahiga abandi nk'urukwavu bagahigisha abandi ego, ntitwigeze tuvyibaza n'ukuri, ntitwigeze tuvyibaza ko abo bahungu bo kwa Bibumba bari baje gusaba amahera umuvyeyi wawe akayabaha, bajemwo mu baza kubica kuwa kane? Ego abo ndanabibuka cane. Uri muri kaminuza ntiwigeze wumva ufise umutima mubi, wumve nawe urinuvye abo mu bundi bwoko? Oya jewe nari nzi yuko umwuga wanje ndiko ndigira ari ubuganga, yuko bitajanye n'ivyo by'ubwoko. Urumva rero sinigeze numva yuko mfise uyo mutima wo kwanka ubundi bwoko canke ubwo aribwo bwose, ko umva bibaye umuganga w'abantu bose, abo mu gihugu n'abatari mu gihugu. Nukuvuga yuko aho ndi hose urumva nguma ndi umuganga. Rero icambere cyo kwikuramwo rero nico ko ntiwoheza ngo umuganga akwije amategeko. Hariho umugwi severe umaze iminsi uzura ibisigarira by'abantu batashinguranywe iteka. Nk'ubu nawe urumva ufise iyo nyota yuko wosaba ko abawe woshobora kubashingurana iteka? Ego ico cifuzo cobaho, ndetse jewe uko mbona nuko, urabona je naragiye gutembera mu Bufaransa, ndabona ibintu byabaye mu gihumbi mu ngwano y'isi ya mbere no mu ngwano y'isi ya kabiri, ndetse no muri ya ngwano bagirana na Algeria, kuvuga ni kera gose. Rero naragiye mu gihugu c'Ubufaransa no mu ndabona ku musozi, ni ukuvuga muri village yo mu Bufaransa, umwana waho yapfiriye muri izo ngwano, barashizeho monima, ukabona amazina kuva ku mwana bakamenya bati uyu muryango wabuze aba. Kw'iparuwasi zo mu gihugu hagati, ahantu atari mu gisagara hose hari bene ivyo vyibutso. Navuze nti nico gituma ngira ngo bo baraheza bakabona bati iki ingwano ivuga, barabona bati nico gituma ngira ngo bafise n'umwanya muremure w'amahoro kuva mu ngwano y'isi iheze, ngira barafashe akanya ko kubikora. Rero je nibaza yuko ni Burundi bashatse kubikora neza, yego nivyo hari abatutsi bapfuye mu 1993, hariho n'abahutu bapfuye mu 1993 bahitanwa n'izo ntureka bagirana n'igisoda, kuko hariho ababatera igisoda iyo bari bakeyi, mugabo hariho n'abasoda bagenda kubasanga iyo bari ibintu vyabaye vyose. Rero nje ndavuga nti
abanyagihugu baratera abasoda bakiza abanyagihugu barabatera ego baragerageje washaka bakanaturira n'imikaratusi ngo helicopter bayiturira ibintu nk'ivyo urumva barabatera nyene aho baza gukura ibiti mw'ibarabara abanyagihugu barashobora kubatera kugira ngo bakubye ibiti mw'ibarabara hama nabo bakabarasa babatera bakoresheje iki imiheto imipanga hano mugabo urumva ntabo bashobora kuko baba bafite ibigwanisho hariho n'abakomeretse jewe harimo uwo muri kambi y'intwaro yakomeretse nabonye rero naco gituma baherekezwa n'iburende hanyuma bakigiza abanyagihugu bakigiza kuko ico gihe bakorera kw'ibarabara gusa kugura kw'ibarabara hariho n'amabutike yaho baja abasoda babomoye kugira ngo bashobore kugaburira abo bantu babadeplace ibiharage umunyu bakabomora umuryango bagakurayo ibyo bintu hama bakabishira abo bantu bacitse kw'icumu kugira bashobore gufungura ibyo byarabaye rero ariko ndavuga rero nti ibimenyetso kw'ikomine bakavuga bakandika bati abana batutsi bishwe mu 1993 abana n'abahutu bishwe mu 1993 bishwe na umwe wese akagira icibutso abantu bakabona bati abatutsi barapfuye n'abahutu barapfuye hanyuma bakavuga bati twese turi beza kandi abandi nabo bakavuga ati twese ntituri babi bakabona ibirango byofasha ibirango ndavyibaza rero icibutso ariko uko ujya mu guri kurabikora ubu mbona umengo urahengamye gose urahengamye sinibaza yuko hari ico kinyiya kizofasha abarundi bariko barashika kuko iyo umaze gufata bamwe ugafata abishwe ku ruhande rumwe akaba ari byo ukora urundi ruhande ukabwiragira urundi ruhande ukagwihoza urumva yuko atacu uri kurakora ukuvuga no kubwira nk'aho mu Rutegama imiryango nka yose hariho myinshi yasigaranye umwana umwe ko ari kw'ishuri ariko nta cakozwe kandi nibaza yuko binagoye no gukora kuko ibyo ndiko ndabikubwira gutya sinibaza yuko ndi mu Burundi no kwisanzura mu kuvuga cyane canke abari Burundi bo kwisanzura kubivuga nkuko byagenze koko rero uracafise ubwawo ingene wo kwikosora kugira ngo ushobore gukora ikintu kizofasha abarundi mugabo mva bibana no kwitwara urabona yuko ubwitwa patiri yari yatanguye kubikora uko bitegerezwa urabona ko bahavuye bamukura rero ujya mu bihero mu kukuramo politiki ubwa mbere bakakuramo politiki bakaraba gusubiza hamwe ubwa mbere kw'abanyagihugu kugira ngo ushobore kuba umugwi wigenga koko ushobora gukora ico kibazo cyo gusubiza hamwe abarundi hanyuma abantu bakavuga bisanzuye ntagire gukurikiranwa nuko yavuze uko byagenze ko mu Burundi uko biri nta kubeshanya ntawoja ngaho avuge uko byagenze neza avuga amazina ngo bukeye aramuke ko biraboneka ibimenyetso hariho abagerageza kuvuga hariho abafunzwe hariho abishwe rero urumva byose biva ku butegetsi nibwo butegetsi kubanza gutomora ugaha intumbero y'ukuri ujya mu wowe kubw'iwawe nka Thierry urafise abo wabonye muri abo babishe abavyeyi bawe bishe ubona nawe wagarukiye aho gotera izuba urumva waramenya amazina y'abarongoye igitero caje gutora umuvyeyi wawe mama wawe cishe nabo muvukana waramenya amazina barabakubwiye urumva nk'uno munsi witeguye ku mutima ko mwohura mukavugana bakwereka aho bashinguye abawe nawe ukumva ko bababarira jewe kubabarira nababariye kera kuko
erega iyo umuntu atagize atababariye abantu niwe aba baragusumba, niwe agira ingaruka mbi mu mutwe we gusumba. Rero igikenewe ni uko bitosubira, ata muntu yosubira guhorwa ubwoko bwiwe mu Burundi canke ivyiyumviro vyiwe canke ego nico gikenewe. Nayo naho umuntu yokwihora ntibigarukana abawe, bigarukana abawe. Rero umuntu aca bifata uko, ariko n'ubutungane bwokora, ubutungane bwo ntimwifuza ko bwokora nk'ibyaha bitagirirwa ikigongwe, nk'ibyaha by'ihonyabwoko. Ico ndagishikira ariko novuga yuko vyoba symbolique, kuko ntawe bahana bose ngo bashobore. Urabona ko no mu Rwanda baratoye abari imbere nibo bahanwa, mugabo abandi baraheza bakakika ikigongo ku mutumba bagasubira bakamenya, kugira ngo naho nyine babone ko atari ubuhizi kwica abo mudasanga ubwoko, atari ubuhizi, kugira ngo babone yuko abarundi babone yuko kwica abo mudasanga ubwoko atari ubuhizi, kwica umuntu atari ubuhizi. Nivyo nayo ubutungane kuri uwo wese yishe ntivyo shoboka bwa mbere, kuko hishe abantu benshi. Hanyuma bwa kabiri naho ntaco vyotwungura. Ubu haciye imyaka 29 canke hafi 30, benshi muri bo barapfuye, abandi nabo hari abahanywe, hariho abaciye baja mu migwi yo kurwana, barapfirayo. Urumva rero ubutungane bworaba abo bantu bari barongoye igitero, bagumuye abandi nk'uyo musitanteri, batumye abandi nk'uyo mu guverineri, nk'abantu babi. Mbe baracariho guverineri Ndarubagire yonse na Simeon aranakomeye Ndarubagire aranakomeye, washaka sin'umuhutu n'umututsi, aranakomeye mu mpamvu bamujeje amabanga kuva kera kandi barabizi. Ico ni ca mbere. Hanyuma musitanteri Simeon Ndarubagire yari umututsi yicishije abandi batutsi. Ego mugabo sinzi ko yarabizi ko biza kugenda cyangwa atavyarazi, mugabo ico nzi nemeza nuko yagiye mu ntara ya Rutegama akabwira musitanteri ko musitanteri nyene abwivugi, kandi imodoka yaraje. Urabona twe twabakwibaraba saa 10, imodoka iza saa 10 yo mu gatuturu, hanyuma ikagenda. Uribaza uti iyo modoka ije gukora iki? Hama musitanteri we nyene niwe yavyivugiye. Jewe numva yuko guverineri w'Umuramvya yaje akamubwira. Urumva uyu musitanteri ntawe nikora, rero nawe ashobora kuba akiriho, kuko ubwa mbere yari yarahungiye, bavuga vyinshi kuri we, ko yoba yarahungiye muri Cameroon, hanyuma agaheza akajabuka mu bihugu byo hanze muri Amerika. Sinzi aho aherereye neza, mugabo aracariho ko bavuga. Abandi nabo bavuga ko yoba yarahinduye izina hama akaja muri iyi migwi igwana gushika ubu, mugabo abantu baramuzi. Bashatse kumutora bamutora, ubutegetsi bubishatse bwomutora ahari, ko baramuzi. Ndetse murifuza ko yoja imbere y'intahe? Ego nk'uyo ari mu bote imbere y'intahe, kuko yarahubishije abanyagihugu, hanyuma ntiyashobora no kubatwara neza ngo ntihabe iseseka ry'amaraso. Mu byo ubuje kuri musitanteri no gukingira abanyagihugu bose b'ubwoko bwose. Rero ntushobora gufata ngo ni uko umukuru ko yapfuye ngo ufate bamwe ubahumure, utume kwica abandi. Ico rero mu mabanga y'ubusitanteri no muri kazoza, abantu no kumenya yuko baba bafise responsabilité mu gutwara, bafise ivyo bajejwe bikomeye ubwa mbere. Rero nibaza yuko bene abo bantu barakwiye kuja imbere y'intahe bagahanwa, ni ukuvuga symboliquement bakabacira urubanza, mwebwe mwaramenje, mwebwe mwarakoze amakosa,
hanyuma akabagirira ikigongwe mu nyuma kurya byakozwe muri Afrique du Sud ba Mandela ba General Manyusi bakacibwa urubanza hanyuma mu nyuma bakabagirira ikigongwe mugabo baciriwe urubanza. Thierry Mako, ni kuri ico cifuzo cawe cuko abigishije urwanko abigishije ubwicanyi boje imbere y'intahe bakabazwa ibyo bakoze maze abarundi bagasubira kunywana, dusozereye ko kino kiyago ariko tugira cayo wabonye, turabakengurukiye. Murakoze cyane.